harya iyo atanze ku muvyimba w'umuntu yapfuye harya ku kaburi abahejeje kwinjiza gute naho ntiyumva urabona abantu barafise ubwoba bwo guhwera umva bahejeje gushinyaguriza abantu ku kaburi akabereka yuko uwo muntu mbere kubiri umengo rya ni wafise ryajuru ko atazomwugururira aca avuga ati rero uzabona abantu benshi bavuga ngo mwe reka je nzogende kwitunganya ku rusengero iyo umuntu apfuye rero ku maziko harakunzwe kuvuga amajambo menshi atandukanye hari ijambo rikunzwe kuvugwa rimwe na rimwe bakavuga ngo uyu muntu yari yaraguye bavuze ati yari yaraguye hakurikira vyinshi muhora mubibona ico co mwokivuga kwiki ni ukuvuga je ngerageje kuraba kiya kintu iyo umuntu ari ku maziko abantu haraza umuntu dufata ari nk'umupentegoti undi muri indi shengero mu Anglikane ahantu kenshi ntakunze kubibona iyo umuntu dufate bidashobotse ko bamusengera abakatolika baraguhamba bakihorera mugabo rero kiya kintu je ndacita gutamba ku muvyimba no kuvuga kweri hari ibintu bakora bita gutamba ku muvyimba urumva gutamba ku muvyimba rero w'umuntu ni birya bintu abapasteri bakora rero ukuntu babikora sukundi harya iyo atanze ku muvyimba w'umuntu yapfuye harya ku kaburi abahejeje kwinjiza gute naho ntiyumva urabona abantu barafise ubwoba bwo guhwera umva bahejeje gushinyaguriza abantu ku kaburi akabereka yuko uwo muntu mbere kubiri umengo rya ni wafise ryajuru ko atazomwugururira aca avuga ati rero uzabona abantu benshi bavuga ngo mwe reka je nzogende kwitunganya ku rusengero kwa kwitunganya urazi ukuntu bigenda uca ugenda ngo mparurira mugabo ngo je ngo ayo mperanye urusengero rwani ntiwakoze ngo hariya ntiwarukoze ngo hariya ntiwakoze aho mw'ico gihe rero bigaragara yuko ubwo nyene uwo mupasteri yase novuga gusoma imisa canke gusengera uwo muntu kubera bafise akantu bamwagirije bose n'uyo misi baca bagenda bakitunganya bana bahejeje kwinjiza nico gituma adashima guhora nka kurya ko abandi nakubwiye muri katolika kenshi baca bihorera kuko babivuze uzumva hari uwundi muntu bari muri urya muntu ivyo yagirijwe nimba bamwagirije ko yanywa inzoga hari abandi bantu baca bamara imisi baca babatereka rero baganaje bitunganye nakaba ntibatwamusengeye kubera yanywa inzoga kubera aka ntibamusengeye kubera bamubonye hanaha mw'ibi yasambanye bamutegeka gutegura bo mbere nanabonye mw'ishengero ufise agafaranga si kenshi birya vyo mu giporoti bavuga ngo ni uguca umuntu aho yareka umuntu afise amafaranga we womuca niho yakanavyo ushobora nagira bikora kuri bose bikora kuri barya bato barya bakoresha ibikorwa vy'intoke kw'ishengero banyarucari umuntu afise amafaranga kw'ishengero umuciye kubera ubu bose aca yiyungururiza ishengero niwe yaguze ikibanza c'ishengero niwe yari yaratanze yaguze intebe mw'ishengero za yeboyebo niwe represent ishengero imbere y'amategeko aca agenda akarisaba bakaryugara acazize ingane ariyo nshobora kukubwira ishengero rya prive n'ishengero rya public ni ukuvuga rero urya muntu batamvye ku muvyimba maze igihe kirekire ndavyiyumvira mbe none uyu muntu batamvye ku muvyimba ntibamurenganije ahandi hantu nasanze vy'ukuri navuze ko urya mupasiteri abahejeje kwinjiza amafaranga ariko mugana yinjize nivyo kandi n'urya muntu batamvye ku muvyimba nagarutse gusanga ntibamutambe ku muvyimba nivyo aba yabuze ubwenge uvuze ati gute aba yabuze ubwenge akiri kw'isi no kuvuga harya twese nabakubwiye yuko ibintu vyinshi tubura ubwenge kuko wewe iyo ubonye yuko
kenshi nk'abapentekote aya mashengero yandi menshi bavuga ngo ntibanywa inzoga abantu benshi batambira ku muvyimba sababa babuze amahera mw'ishengero uba yabuze amahera mw'ishengero baragerageza bakavuga hwama uwabuze amafaranga yo gutariha mw'ishengero ntihajya hagenda gusengesha mwarimu kumva uwatanga amafaranga kw'ishengero hagenda pasiteri. None akabazo gato ngaho nyene bisigura yuko Bibiliya basomamo canke amajambo basoma abatandukanye hagati ya mwarimu na pasiteri canke imfunguzo si zimwe zigira ntizibashikana iyo haje gusoma mwarimu canke pasiteri ubutandukane buri no kuvuga isi yose urushengero ni nk'igihugu ahagendeye umukuru w'igihugu n'ahagendeye umukuru w'umutumba ntihasa nubwo bose baba bari muri leta nubwo boba bavuze n'amajambo asa none muga itangazo risomwe ibintu bivuzwe n'umukuru w'igihugu sico kimwe n'ibivuzwe n'umukuru w'umutumba kanaka umukuru w'umutumba biraba nyene kuko mw'ishenge ibintu biraba urya mutumba twara umugabo dufate bije kuvuga umutegetsi w'ikirenga bikora ku butaka bwose no kuvuga no musi mashengero dufate haje gusengera ku kiziga ciwawe hakaza nka representare gare ntagenda uko no kuvuga bakikijwe n'abapasiteri benshi hakaba hakikijwe dufate umwungere abadiyakoni abaki mugagiye mwarimu abari abantu bateye no kuvuga rero ndeka ngaruke kuri wa muntu batamba ku muvyimba bamuziza yuko yahoranywa inzoga hano navutse ko aba yarabuze ubwenge sahandi none wewe uba wari mw'iyo shengero nko muri Pentekote muri Anglikane canke za Ezebu za Methodiste kwirya shengero nyinshi banywa inzoga we barakubika none uba warabuze uburyo bwo kugenda ukaraba ati ishengero banywa inzoga niyahe ko vyanse rero guca ugenda ukivadikanya n'abandi batazoza kwirirwa baragutamba ku kabiyegereza kabagenzi bawe nk'ubu dufate bigushikiye ukaba bishitse ukaba nk'utuyoga amakuru ansumira umengo muri Anglikana baranywa inzoga nta n'umwe babwira ngo naboregwereka no muri Katolika nta muntu n'umwe babwira kunywa ngo aboregwe kuko bavuga igihe cose urengeje ni icaha mu Gifaransa abahora bakitwigisha bavuga ati tout excès est mauvais naho urya ugahaga ukarenza aba ari icaha uriko uronona ingoro ya mutima mweranda yampwemu yera mu giporoti ni kuvuga rero ugomba ko batagutamba ku muvyimba ifatikanye n'abo bantu bakunda ivyo ukunda ubagira abagenzi ugende wakirwe mu bandi hako uzokwirigura wewe wipendekeza kumya muntu atagukunda bigemera nka bijya vyo mu rukundo ukuma wewe wipendekeza ku muhungu atagukunda canke ku mukobwa atagukunda no mw'ishengero niko jya nyine wewe ubona yuko wewe utwo tuyoga umutima wawe byananiranye rero ukagenda ukamenya uti jewe ko ndi umupantekote nkaba narananiwe no guheba inzoga kandi nkaba nirirwa nteramana n'abakatolika n'abangirikana vyoba vyiza ngiye mwabarya abantu n'ubundi n'urubanza nibo bazoza kurugufasha no ku maziko kenshi nibo bariko baragutamba ku muvyimba baca matuntura kuko uravye umugenzi wawe haciye hafata ijambo uwundi muntu utari unazi uyu muntu ngo yaratwitandukanijeko ngo rero ngo mw'ishengero ngo twari twaramuciye ntiyakurikiza ngo amabwirizwa y'Imana mbe wewe niwe yatumye rero wenyine niwe ufise imfunguzo ari uwo yanayavuga ati je twoca tunagwanira harya mugana anje namye ndavyiyumvira nsanga ubuze ubwenge ugihema ububuze vyiza agenda mw'ishengero uzi yuko bikorohereza kuko ni menshi nanakubwiye ko hariya ya prive na ya publique amusenge nta modoka n'imwe idashikirwa aho uragenda ishengero ryose rigashika aho nyene hari akabazo gatoyi nobaza mbe uravye nko mu bamizirima canke abisilamu burya uwariye akabenzi mu kumuhamba hoho hari ico wowe ubiziko kumuhamba wariye akabenzi yari umwisilamu bishenda gute ni ukuvuga mu mashengero uko novuga amashengero no yagira imice nk'itatu ni ukuvuga hari ibyaha mw'ayo mashengero bihari
ni ukuvuga ibyaha bitatu biri ku mashengero. Yego. Iyo ico caha ugikoze kigutandukanya n'ishengero. Yego, gituma uba uw'inyuma. Utuma uba uw'inyuma udasubira kwifatikanywa na babandi. Yego. Rero nibaza ko mu bisilamu bobo ntibashobora gusubira no kukwita umwisilamu. Kuko kenshi mwana ibihugu vyo muri Afrika byinshi biri mu bihugu hataragera yuko abisilamu babasaba amafaranga. Kuko baracaya bigisha, kuko umuntu kugira umwigarurire neza uramwereka kumugwa neza, ukazana uburyo bwawe ukabushiramwo, mugabo ugamije kuzoya mwaka y'amahera. Uhora ubibona muri Pentecote no muri Katolika. Uwo baza basokura ati igihe baza kukubatiza watanze angahe? Nta na cumi. Ati igihe rurya rushengero tubona harya rwa mbere ati mwatanze angahe? Teka abazungu baraje baragubaka, hama baradusaba dusenge dukitwe. Bamaze kubona mwabimenyereye baca baraba inyuma. Mugani wayo yati cyaraba inyuma niyacaraba hirya, kuko aba yabonye rero ya mafaranga nimba yubatse urusengero rw'umuriyoni, yamaze kubona neza ko mwamaze kunyugwa n'ibyo yavuze. Bana abasigaye yuko ari mwe muvuga ati dusanure rundi rushashe tugomba kubaka rw'imiliyoni 10, aca yubaka rw'imiliyoni 5, ayandi agaca yiri muri yayandi n'urudandazwa, kuko we ntuzoza kubaza byagenze gute. Rero no kuvuga ivya byaha bitatu nakubwira. Umwisilamu amaze kurya akabenzi, nico caha ca mbere abakoze kimutandukanya na Isilamu. Ubunure. Ni ukuvuga rero uhora ubona abisilamu aya batanga Isilamu gafise amacara kubiri. Ni ukuvuga ntashobora kuvuga salamareko. Naga salamareko ngo ni ikintu gihambaye. Kandi nka kujya ko mu giporote bavati Yesu ashimwe. Canke tugire Kristo muri Katolika. Mugabo umisilamu ntashobora kukibwira umuntu azi ko atari uwabo. Nawe byagondereje kubera nk'aba bategetsi biwacu dufate atanzigo bafise. Abimubwiye kubera ari umutegetsi aramwishura, mugabo ntabamwishuranye umutima w'akaranga mutima k'Isilamu. Salama alaikum Isilamu ihabwa uri mwishengero. No kuvuga wayigenewe gusa. Umaze kurya akabenzi ubutandukanijwe na Isilamu. No mu kuja kuguhamba nibaza yuko baci kwita umukafiri. Mukafiri ucuja guhabwa n'abakafiri. Wahambwa bisanzwe nyine. Umaze kuburya ingurube warataye umurongo. Hama ivyo bindi bibiri navyo kuyandi mashengero navyo bicaye bita muri ntuzeye muri Pentecote kugira bakwitandukanye neza. Nicaha kimwe ukora muri Pentecote mengo ni nka bibiri. Urinze uterura icupa. Nk'ubu no kubya ati nterura icupa ry'ikigeri hajya naho utorinwa canke ati nterura rya Amstel canke Royale buzo ziriya nzoga zose canke umuvinyo. Uwo mubonye abatandukanijwe niyo shengero. Aho ni muri mu giporoti ubugiye. Ikindi kintu mu minsi bashiramo nico gusambana, mugabo navyo biragoye ko bakubonera areyeni. Biragoye biravugwa bavyita urusaku mbere ubwo. Icaha naco kigutandukana n'ishengero rya Katolika gituma mbere bashirako n'amaneko. Hajya urazi ko ari iperereza mbere. Kumashenga iperereza uzokumva wewe iyo wacikije patiri ashobora kukubwira yuko we wagiye ati nakaragiye kunywa inzoga zo kwa naka. Kimva ne patiri ngo yarari afite icari gutanga. Nukuvuga ucikije muri Katolika usubira kwiga guhera ku ntango, ibyo wari warize byose birafuza bibanire. Niyo myaka hoho kera baca baguhana imyaka 5. Mukubu rero barabonye mati uko yuko kazi bihanoga nika abandi bigira handi hangirikana yaca yagura imiryango. Bagize barabatumaranye. Ubu ucikije ugaca ugenda ubakagirirwa ibako baca bagutuma babandi bo mwiperereza byo mwishengero. Tugenda mu muhanure ukuna kuriya kuko rega amashengero bashaka amafaranga nabindi. Ate murabe ko yogaruka ku isoko. Ushaka kuba wacikije nk'umukwindwi ukazi ko uzawakiriwe. Ikuru nuko kurikiza bimwe twavuga twatunote. Rero ucikije kweri muri Katolika biragutandukanya n'ishengero. Cyo kimwe n'uwanyoye inzoga muri Pentecote biramutandukanya n'ishengero. Cyo kimwe n'uwari yakabenze muri Isilamu biramutandukanya n'umusigiti.
yego nuko kimeze ivyo nivyo novuga yuko bigenda uko rero we umuntu wewe uri kuranyumviriza ukaba warumvise yuko vyakunaniye uheba inzoga bikaba vyarakunaniye guteramana n'abanywa inzoga ahubwo buguma bakwikeka raba ubandanye muri Anglikana mengo barazinywa naho buke muri Katolika uje aho bakwemera uzoronka abagenzi nta na hamwe uzigera ubura abagenzi hama ayo mashengero nayo niyikebuka azohambya Katolika nka kwita kwa Katolika yabonye atabakirisu barabatumariyeko reka turabakira ku kiringo gito umwaka amezi n'abazokera bavuga ati ibi bintu kwera twoza turi babuza kuko bariko barabibabuza bariko baratsiba baguma bazinywa nani ubona ko n'ugukera uragenda uraba nyinshi ziheruka zije zimwerwa mu vyumba kandi uno munsi aho tugeze bage bazinywera mu vyumba wihenze ukagomba kumushira ku karubanda pasiteri akubwira ati ibintu vy'urusaku bireke ntuba wamufasha none ko pasiteri ariko aratoza amahera yo kugura urubanza runini ya n'umwana wiwe yiga i Burayi canke ariko aragura umuduga V8 nza numva ngo batuma ama V8 ngo amaparado ngo miduga urya muntu yariko aritanga miliyoni y'ibiri Dubai yashika yiruhutsa ku kamusteri nawe atani 100 wagomba utange ugacuca kumutangira raporo pasiteri urya pasiteri garaterateranya amafaranga yakuye mu ishengero aburavye ati naka kwera indavye amaze kwitanga incuro 10 turamaze kumukura ku miliyoni 10 hace haza abakiriso ntibangana akacaza umukiriso cy'amunyarucari barabonye ngo afise ikidaca ahantu kubo yinjiye hari bati kurwo rusakusha reka guteranya ivyo ntibareka arabiraba kuko ijuru ubu bizobiraba ari mwijuru abana bariko baricira agafaranga gusa yego ariko barabaho neza rero kuramwirukanira umukiriya uramushiramo isose umusenyi apfuma zo gutamba ku muvyimba ku munsi wo kuguhamba kuko naca azoba akikuzigako iyo yarayagukuye aho nyene tukiri aho nyene twumvise ukuntu mu bikorwa byose bibera mu rusengero harimwo vyinshi bitanezera bose ariko mugabo ikibazo cyangwa nibaza kubera iki none mu rushengero abakirisi boroha kuyoborwa mu majambo kubera iki bayoboka ababatwara mu mutekano ntangere wowe wibaza yuko byoba bitumwaniye ako kantu unyibugije akantu twari ahantu abantu hanze ko batera inkuru ngo umuperezida umwe Vladimir Putin ngo yoba yari yegereye umupapa yaratwara acamubaza ati none gapapa twe turatwara igihugu ukazona abanyagihugu barasatse nyuma y'imyaka 5 baragumutse ati none gute wowe ushobora kuyobora isi wibereye i Vatican ukeshe hari n'ibihugu abapapa ashaka kuba 5-3 mudahonyoyemwe mugaba akaguma babayoboka bahereza ibintu ati umupapa acamubwira ati ko mw'abanyepolitike muza kwemera ibintu muzokwerekana mu myaka 5 mu myaka 3 mandi biheze ariko twebwe tubemerera ibintu bazobona barapfuye ako kantu rero Jesse nzi ko kwari ukuri canke abantu ko kwari gutera inkuru urumva umuntu yakwemerera ibintu uzobona warapfuye kandi akaba ata muntu n'umwe yapfuye aragaruka gutanga amakuru nta n'umwe no kuvuga byo bukuri canke ikinyoma nta n'umwe abimenya rero ikintu rero je nanje reka sigura uko nanje ndabibona hajya mw'ishengero hamwe ishengero igituma bashobora kubayobora ubuziraherezo ugomba kuyobora ndakubwire rero ugomba kuyobora abantu mirere na mirere abo bantu urabakenesha ku buryo bwaho batashobora kuronka ukuntu bireporta kuko hajya uyu muntu dufata atunze ni bimwe ariko ndakubwira umukoroze acaja mu bindi rero umuntu udufate amashengero uzokwamubona kugira yakenesha abantu inzira ya mbere yavuze ko ari kubakenesha n'iyindi iriho ni ukuvuga rero wowe ntushobora yakubwiye yuko umukene azoca mw'ijuru ibintu byose azobibona mw'ijuru ko hahirwa umukene urumva uwo muntu rero akama uramutuma amahera ibi na biriya umusigurira ukuntu umukene araraba ati norondera amafaranga ntiyantirimutsa rero uwa wamukenesheje uhejeje kumukenesha hari akandi kantu baca bakora
nukuvuga uraba muri babandi babakene ugaca ubakabura mu tuntu twishi urumva ukababwira ukafata ababakirisu igituma bayoborwa ukabagabura mw'ubugwi bwinshi ugaca ubabwira ati rero wewe utwara aba bantu 10 yego uwundi atwara abandi 10 uwundi atwara 50 uwundi 30 uwundi 10 yego hejuru ukamushiraho n'utwara bwa bugwi uwundi ukashiraho akandi kagwi bigatuma habe cyo no kwita hierarchy urukwirikirane naka gatanga raporo kwa naka gatanga raporo kwa naka no gucungana wewe rero kuri urushengero utanguye kugomba kudevya kugira revolt nibishikira pasiteri wa mbere canke padiri canke mwongereka wa undi bagushira ha hejuru abanza akagukura agaca tora muri bamwe uyobora wa undi yahora yoboga uno munsi numvise atanguye kuduga aca numva aryohewe ati nanje kweri ndiko ndatera intambwe mu rushengero kandi umenye yuko iyo umuntu umuhaye uburongozi kanaka nko mwishengero nasubira kugomba gukora aca yumva umengo n'umutegetsi arakorerwa arakorerwa kubera niwe yikorera ibintu ibigira 10 niwe yikorera ibiharage mwishengero bashiriye pasiteri niwe azana yegeranye ikigira 10 agomba kanotora yegana pasiteri canke padiri canke abashehe mu bindi bihugu yajya amahera baza kubaka amashengero ngaha nongera ashika yose oya yashika yose kuko bajya abantu bayahawe baranotora kutuntu surukundo bakunda abantu bubu barahindutse no kuvuga yajya tujya dufaranga rero ujya muntu yatwegeranije arabahereza akumva na wararemye yego rero mu ico gihe rero abantu bagomba bakena nawe ukabandanya ubayobora wibereye hejuru nka muntu kanatsinda uzohora ubona mu mashengero barungika indongozi nitogwa irarungikwa irungitswe rero ubahuko baca basoma handi ho kubaha ubuganza nuko rero gituma rero mwishengero badashobora kugira akantu k'akajagari iyo kabaye akajagari ukamubibona mu mashengero prive nuko ibintu genda bibona mbe burya ishengero prive nishingiri bimeze gute nagumye ndakuba akajambo gacishamo mugabo sindaronka umuco wa ishengero prive n'ishengero public yego kumva y'abantu nk'ubu beshi mvuze ishengero prive n'ishengero public public bacumva ngo ni igihugu oya siko bakimeze mugabo basi public hari rya bose no kuvuga ishengero public yego amashengero public nkaha mu iki gihugu ariho mu Burundi nkaya akarorero notanga akarorero nko muri Eglise Katolika yego novuga ko ari public yego nkongera nkavuga umva kanatsinda bavuga ati yagenewe bose nkane ngo ni yabatumwa yego no muri Pentecote igice kinini hanini ni public no muri Anglikani ni public yego hari n'ayandi make nto shingira intahe muga nkaya 3 ndashingira intahe ati gute rero kugira utandukanye ikintu public n'ikintu prive no kuvuga nk'uno munsi wowe uri umwarimu ukumva umukuru w'igihugu yaraye ahinduye abashikiranganje yego umushikiranganje w'indero yego bamuhinduriye akazi we wigisha kuri lycée kanaka nawe uhiga uri umunyeshuri nundi yiga ku yindi college akazi kabandanya kama kawaida kwa kundi nyene nta kintu na kimwe gihinduka umwarimu umushahara ni kwa kundi aguma akora ka kazi atangorane yifitiye umushikiranganje araca harya agatanga itegeko nk'uko ubundi yaritanga kandi nawe nyene akazosubirirwa n'ubundi atangorane rero muri Katolika uzawumva muri gusenga ari usenga mu matangazo rero ngo padiri mukuru ngo musenyeri wakaba yamwungururije ngo kuyinde paruwasi padiri mutoyi ngo nawo ngo bamushize nk'iyindi paruwasi ngo hatukazoba hazoza umupadiri yitwa uko abakirisu ugendereze muri Katolika bakuma bumviriza uwo mupadiri aje kurya bubaha wa wundi ni kwa kundi wa mupadiri hariya avuye kurya yasoma imisa hariya nikaguma asoma misa naho hantu uko amabanga yakorwa harya nikakora kanatsinda haba hariho n'inama y'urushengero
ibwira padiri mushasha ati twebwe rero urya yarageze kwiba nawe nyene muri romizero prise aravuga ati kwishengero twari tugeze kwiba kuko kanatsinda ntaba yaje kwigarurira iryo shengero sigi wiwe aba yaje kusana imitima kugira arangura ubutumwa Imana yamuhaye. Yego rero ivyo keshi mu pasiteri uzumva muri Anglikane umwe yahora arongora burya bubwiriza ngo bamusize kwa buriya akagenda atankorane ukumva umuntu yarakoreye ishengero ahantu bubwiriza canke paruwasi arayiteza imbere musenyera agacara bati voilà uyu rero azi guteza imbere neza urushengero ni wowe gutwara hariya asha novuga gute hano mu Burundi bakunda gutanga ngira akararo nama numva ngo mucendacu hariya nyene hatateye imbere wowe kubera babonye washoboye guteza imbere ngaha utugenda na hariya nyene ukahateza imbere kuko ni wewe none uhoraho abivuze erega hajya musenyeri canke ujya muntu abarongoye Imana ibimuciyemwo ikavuga ati nurungike hariya naho ataratera imbere ateza imbere avuga ubutumwa ati aduga imitumba avuga ubutumwa bwiza abantu barokoke. Rero ishengero umva navuze yuko ivyo biba muri katolika muri Anglikane no muri Panegote arizo twovuga publique ni publique ahantu rero uzobibona neza kugira ubone ishengero ko ari prive aragihaga arafurugusa akantu acigenda hariya muri leta arafurugusa bacamuha agashengero acanazana abandi bantu batanu bakombeza bamufashaje kurondera abakirisu babakura mu yandi mashengero. Uno muzi rero babandi bazanana kunyara afise iciyumviro niwe yategitanguye muga leta nayo kugira ushinge in association hategetswe kugusaba liste y'abantu muri ku rugero nka rumwe yego kuko ntubasumba ni nka kujya ko mugambwe umushinze ikoraniro kaminuza ritora muri abo ushobora kuba wewe ari wowe propose muga ntuto mu ishengero rero urashobora kuba wewe wa propose ishengero hama hageze yuko barondera representare garagenda guserukira ishengero imbere y'amategeko ya leta hama ntibatore wowe wabizanye cyane kugira ube pasiteri mukuru karangira wubayemo mu bandi uzoca wamubona rero nk'iryo shengero bavuze bati pasiteri rero uyu kubera aba yateje imbere ku shengero ku bubwirizwa bukuru kigenda hariya intambara ngo twemo turabo kwanaka ngo cy'uburongozi simbisa ngo nije narishinze kumba twagira n'ivy'Imana n'ivyawe rero maze kubona ishengero bajyanira uburongozi ni prive nka kuryo wo kubyatiza ni kontake y'imodoka yawe canke atizana iryo kinga kwera ga prive no kuvuga n'ishuri prive uba waryubatse mu itongo waguze nabyo ubona abakubwiriza keshi iyo bashinze ishengero ishinze amashuri nabo nyene barasaba leta ati by'ukuri mubo mwoduha umudirecteur azove mwishengero ntibavugire baratanga amazina mugabo bagerageza yuko umudirecteur apunge ni kandi urumva byari byo vyamwa muri bimwe namye mvuga na kamwe batanguye gukora mu byo bintu hari mu byo umuntu asaba kugira aronderera akazi ariwe yego no kuvuga rero yashengero rimaze kuba ariko rigorana rivuga ngo riti je uno munsi abantu banje yego je nabanigishije ibi ntiyoza kuguma ndongoye ngaha abari prive nimba wemere ko ari iby'Imana umwana w'Imana yavuze yuko ari ukuduga imisozi tukagenda tukavuga inkuru nziza hariya kuko niyazanywe n'abakomeye yazanywe n'abagwayi none wumva abo bamaze kumva ijambo ry'Imana bakenereye kwiga abo harageze naho kuja ko ugenda hahandi naho bwira za nkaramanyenye ndaju hariya kure nyene kwiherezo ry'ubutaka ukagenda ukavuga bwa butumwa handi ukantaraveresa n'ibihugu apana guca wibohera ngaho kubera wahabonye wanse guta imodoka y'ishengero kukumva ko urumvize n'indi shengero bigukunde aho nyene none niki kintu coba gituma akeshi mu mashengero mukanovuga ni vy'iyi minsi usanga bakunze kugwanira ibiti mbere no kwicana bikabamo mu mashengero usanga ko baragwanira uburongozi ni ukuvuga igituma bagwanira uburongozi ni nk'uko ukuvuga nk'uwo uno munsi wari ku burongozi aho wahora ugenda uri representa canke uri umwungere yego ni ukuvuga wowe wahora ugenda bamaze guharura inzira amengura umutegetsi kujya bajya b'igihugu bamaze guharura inzira yego mbere
hariho imodoka zibiri niyi wawe ishengero gifise ugasanga uri muri vewiti yego inyuma hakaba hari yindi insake ziriko ziratigita yego ubuzima bw'ibintu bw'ibikoko bwahereze ngaho kubera wewe yego uno munsi aho bakubonye hose barunama rero wewe uba uri kw'isi nturi mw'ijuru ca cubahiro bahora baguha rero kiba kigiye kukuvako rero iwawe b'abana bawe kare hora ubona uti batanze amahera ya nca ndonka aya kuko hajya mu rushengero ufise urushengero rurimwo nk'amamiliyoni amamiliyoni dufate aho amashengero usanga yayobokwa nk'abantu amamiliyoni arenga nka 15 tugombe tureke ngakuru hano urushengero ruba kw'isi yose akarorero nk'ubu nkangaha mu Burundi turi miliyoni nka 12 bavuze bati wewe tuguhereza amahera ijana none ijana kurihereza umuntu umwe ari ikibazo biteye amahera ijana umuntu wari wese worisaba ubu nyene yoriguha hagaca mu miliyoni 12 hagaca havamwo imiliyoni 4 z'ibigaba zikanka kuguha amahera ijana hagaca imiliyoni 8 ziguhereza amafaranga ijana wocurara ubaye umutunzi hafi mu batunzi nibaza yuko ha mu gihugu mungira nko mu majana wojamwo imiliyoni 800 zorara kuri konti wibaza rero mu ishengero hajya wibaza ngo ntibariko baradandaza riga jana utanga urya muntu rero arongoye ishengero ku rwego rw'igihugu canke ku rwego rw'isi nawe yotora ijana ku muntu ku mukirisu wiwe canke ku mukiriye wiwe amutwara amafaranga menshi kukibaze ku munsi umwe imiliyoni 8 zishoboye gushikana amafaranga ijana ni miliyoni 800 ku muntu aho nibaza ngira nkawe ucuguramo vewe irimwo kweri meze neza ibana ngaho rero abarundi bamaze kubimenya kenshi muhinga yabati ajye uzozura haro harya jana uzuratakaza biragoye uzosanga ari amafaranga menshi ico gituma abakire ijana rimwe atari guhebera kuko arabizi neza yuko ibintu byose adandaza byunguka ijana acatunga rero nico gituma rero barya abantu baniganira burya burongozi bw'ishengero akama bisa ku burongozi akavuga ati ukabona umengo yari karateza imbere ishengero kuna kuriya kandi yariteje imbere mugabo kubera avuga ati none gashaka ku muntu umwe nkura ko amahera ijana ku munsi umwe ndarambaye umukire mu Burundi atanu umwingira canke nga mu Rwanda canke Tanzania yonyivuga abayinjiza amafaranga gusumba umuntu afise imagaze kuko ni magaze nke zishobora kwinjiza w'Isamiriyo par jour nico gituma rero kakarimbo ka mukombozi kavuga bati nama nipfuza yuko imisi yose yo kwamara dimanche kugira ngo ninzize amakori nico gituma uzohora ubona nko muri Pentecote hari ibintu ana cena hora ni numva bafashe ingingo ngo imisi yo kwama ku masengero igabanuke kuwa kane ku nshengero kuwa gatandatu ku nshengero kuwimana kwishegero ntuzo turaraba badandaza bariko baradandaza ivyaha ngo ariko ngo barihanisha kuko hejeje kwihana uca wumva wotanga kandi yego ni kakandi nakubwira ryaje abadandaje cyane nibarike bikaca indani yego iryo jana agutwaye none niya gutwara ijana dufata akarorero nk'ubu umwaka umenga urimo 50 natsinda 13 naho ni hagati muri senkani ndo senkani turu naho ubutanga ku munsi w'Imana ugatanga ijana ari umunsi umwe gusa ni ukuvuga umwaka wewe uhera utanze ibihumbi bingahe 5,200 none ca wibaza rero utanga igihumbi urubureka ipeye nk'irya minsi mudasenga utanze igihumbi ku munsi utanga ishikanwa ry'igihumbi kuwa Mungu gusa usenga kwa Mungu bigaruka yuko wewe ku munsi uratanga amahera arenga ijana ni nk'ijana n'itanu ijana n'irindwi nk'uko hafi muri abiri ni ukuvuga rero ufise imiliyoni 10 z'abakirisu cyo bituma uzohora ubona abantu barongora ishengero batagomba kuri bisa ubundi arongore kandi acamenya yuko erega akantu kakora ku rurimi kaba kagiye nizo ngorane rero ziri mu mashengero abadadi wamahumva abantu naba mbona ngo badadi bagomba gushinga amashengero kuko uno munsi bashinga amashengero kugira ngo barondere
utuntu nico gituma ubona amashengero ariko araba ku metero amajana abiri ugasanga panegoti nga iyindi panegoti iri hajya iyindi panegoti iri hajya naho nyene bigomba kuza ni Katolika uno munsi kwagukenesha bene gihugu uno munsi uravuga ati je ngo ndagufashe pasteur iryo shengero ryawe rijeho hama nawe uzoca umfasha tuvyara irindi shengero nanje umuce mungira pasteur kubera iki no gupasiyana umva barahane pasi wewe tumgenda ucinyize bari kenzo ucinyiza baramaze kwemera aho bakavugana aba baze ko haba mwinduru z'uburongozi naho ubona baca baguma ishengero ku metero amajana 5 indi shengero ku metero amajana 5 hama hariho n'ikindi kibazo dukunda kuza turihweza amashengero byaragaragaye neza yuko aribwo buhungiro bwa nyuma kuri benshi turamenya yuko koko ariho hantu hanyuma ho guhungira nuko hajayo abo biba byagoye sinzi ko hacu mu bivuga no kuvuga ukunze kubona abantu benshi urusengero ruza kuba ubuhungiro bwanyu hahandi uvuga ati hahandi nsigaje noja reka ntaco ico ndacishura nko mu mice nk'ibiri canke 3 ico kibazo cy'uko ishengero benshi barigize ubuhungiro no kuvuga yuko uzugende ugendereza yego imyaka uracari muto twe tubonye byinshi no kuvuga yuko akeshi iyo umuntu yabaye umudandaza akadandaza akeshi wana yuko bakubwira ngo umutunzi ngo biramugora kuja mu muntu ze mu bwami bw'Imana mu ngami yango ca mu zuru y'urushi hajya ntibakihasomaga abatunzi boca bagenda iyo batumiye abatunzi mu mashengero baca basoma handi ho kwitanga iyo batumye abantu mu mashengero babatunzi cyane ugaca utangura kuvuga ngo batunze ngo baragowe ngo ko bazoca mu bwami bw'Imana ubu ariko uraca intege ahubwo ugerageza gusoma aho kwitanga icicumi wababonye na cane cane uzorabe ku minsi mikuru niho basoma iby'icumi ko abiza tunga baraza kwerekana imiduga amapikipiki amakinga ibirato ku minsi mikuru baca basoma kwitanga irya minsi hasenga abantu basanzwe mukene niwe azoja mw'ijuru niyo mworo niho baca basoma ndi hingamiya ingamiya ni igikoko gisumba n'inka urushinge nago sinzi n'urya rwo gusona hanyuma rero ubuhungira igituma babugira iyo umuntu yadandaje akadandaza kwirwana ibintu bigira igihe urudandazwa rukanka akaba yaramenyeye kutaja kurima aca agenda akavuga ati reka rero ngende hehe ntunze nshinga urushengero canke ngende gukorera Imana azaranotora twaduhera tw'abandi kubera yuko nta handi hantu nta kindi kintu aba gishobora gukora ariko yahora adandaza rero amaze kubona yuko ibintu bigiye birananirana umudandaza kubera aba yaramenyeye amafaranga aca agenda mu ishengero kubera asanzwe azi yuko uno mu ishengero bayatora kuko atangura kujayo amaze kubona ibintu biriko birayumva aca ahungira mu ishengero bagaca bamugira umurongozi kuko kenshi mu ishengero iyo bazi ko ufise amafaranga barashaka kukugira umurongozi kubera ubafashe gukwega n'abarya mwahora muteramana kuko ntibaba bazi ikikuzanye ikindi kintu abandi bantu bakunze kugira ubuhungiro mu rushengero n'abanyepolitike kenshi abanyepolitike iyo abonye atacizewe abanyagihugu bamukuyeko amaboko canke abahora bamugena bamukuyeko amaboko arashobora guca ahungira mu ishengero akarorero nka kurya dufata uwo kubaza uzobaze abantu ba kera nk'abantu barwaye kuri babagaza ba Micombero kuri ba Havyarimana mu Rwanda abo bose baramaze kubona ko bitagishoboka yuko amase ya kera atagiho mu rutaro baca benshi uzosanga mbere n'abanyagihugu barabidogera baki mu bintu by'ibihugu muguno munsi baciye bagenda barashinga amashengero nayo mashengero wabuzokumva yahari yaje mashasha yo ngaha usanga mbere novuga yafise abapapa bo babirabura ugasanga ni shengero rifise inkomoko mu Burundi canke mu Rwanda canke Tanzania barya abantu baba bararondeye amafaranga mugabo agasanga ntibacizewe mu vyo gutwara kwaba yaramenyeye gutwara abantu nashaka kuba hadategeka aca ashinga ishengero rero akacanka akaja mu ishengero akaza arasorora bakamuha igiti
aho rero nico gituma ishengero aca rigira ubuhungiro. Ikigira ako kantu noca mvuga ku kindi kintu abantu bahungira mu ishengero, akarorero iyo umuntu atunze canke umugore, abagore mu miryango, umugore akeshi iyo babanye nabi n'umugabo barashobora kuvurugana bakavurugana. Abagore bafise ubuhungiro bubiri. Swate iyo umugabo amuhevye akamuta, atagiye kuba umwe mwene wo mu rusengero, uzosanga yaravunaguwe n'amashengesho, ibisabisho, urumva ubutumwa. Aho kenshi Bibiliya avuga abagore bakaranga, sinzi ko bizi. Igihe yari umugore w'akaranga naho aca yihereza ubusambanyi kugira guhane. Urumva ico rero wari kubabaza co abantu bahungira mu shengero, harya ari abamama, abagore uzobona bari mu mashengero kandi ugasanga abagabo babo nta bakihari, ntaba yaje kugira ngo gukunda ku rusengero, kubera rumwuzuriye ko yagumye agira amanyama. Umugabo akarinda afata ingingo y'indunduro ya nyuma, ibana cegira hehe mu rusengero, kubera atawunaronka n'uwundi muntu kwa yari yaragiriwe ibakwe, araronka uwo muntu muga akaguma amugira ko amanyama. Wari undi nawe yari afise akaranga nka ca kibazo kimwe nagera kwishura yuko afise ubutare data wanje ibagabo, aca yihereza ubumarayi. Abo bantu uzosanga bari haye ubumarayi. Rero ishengero rero na mitendo aca agenda kuba mu ishengero, kuko mu ishengero vraiment hani igihe nyene uca ugenda ugasaba Imana ikigongwe ivyo wakoze, ivyo mwapfa n'umugabo, Imana ikabikubabarirako. Canke wawe umunyepolitike ukabona wari warigenjeje nabi, ukabona yuko by'ukuri wari warakoze nabi, harya benshi baraca genda ukihana, kuko ngo naho ibyaha byoba tukutuku uhoraho azovyiza. Co kimwe niyo wari umudandaza ukaba wahuzimba abantu, uribuka Zake hamwe yacavuga ati ibyo nanyanganije abantu ndabitanze. Zakayo iko birancangasha. Zakayo vuga ni nkawe zakenye n'indimi. No kuvuga rero hose uhungiye mu rusengero ni vyiza, muga ntuhungire gusaba amafaranga. Kirazira guhungira mu rusengero kugira uje kubaka amafaranga. Oya, hungirayo ufise intumbero yawe yo gusenga kugira wiyeze, kuko niba kubugiriwe bwo kugira were, kuko uba warahoze mu vyaha ubuje kwera. Arivyo nogaruka kukubwira ca kigira 10 tucigishe ukuntu abakirisu bakirondera, apana kubatuma ico tutabigishije. Kumbure igihugu kizotera imbere, leta ironka ivyayo, kuko kanatsinda sinzi ko nabikubwiye leta harya amashengero agira ingufu za leta. Gute naho? None ko kesho uzosanga n'amashengero yubatse ku mabarabara, nabo aba barihisha amafaranga n'amafaranga n'uduntu duke, uzosanga ishengero ryose bana baragerageza bakarondera ikibanza c'impande y'ibarabara. Beba ishengero rimaze kuba kibarabara n'iryaye ntaririho. Nta n'ukuntu banabwira abakirisu baba ati n'imiburiburi muzoze rino barabara, ati kuwa gatandatu turahimirije muyoboke bajya ba leta data wanje basaba ibikorwa rusange, muze gufata mubafashe. Harya bazi umunsi bo bivuga ndakubwira kera kwitsa ukuri, harya umunsi umwe mw'ishengero muri katolika canke anglikane canke pantekote bohimiriza bati turasavye ku munsi wa gatandatu tuwuhebere kuyoboka leta, bakora ibikorwa rusange ahantu hose igihugu cose. Woraba abantu bosanga wabeshi urubona ukuntu bagenda gukora kugira bazoce mw'ijuru. Ega n'ibindi uha ukorera leta uba ukorera Imana. None ga leta ni yandi, si wawe si urya nyene, kandi nta burongozi butapfa no kumana. None mugara ndaho hakurya haruguru yacu ati ibyo uje kumbarira nitwa ko n'umurongozi natumwe n'Imana, none kigera kuri wewe hariya igutume kandi arico yashize nka nta burongozi na bumwe utapfa ku Mana, kuko urinze ubona umuntu ariko arakuyobora. Menya yuko Imana yabigize uko wowe utaranasa mutaranavuka, Imana yari izi yuko uwo muntu azoshitsa ico yamutumye. Yego uko kintu kimeze. Turanezerewe cane n'akanya muduhaye
tukaba twabasaba yuko n'uwundi munsi nimwaronka akanya muze mutwigorere muduhe akaganiro nk'aka. Sawa, natwe tuzogerageza kuko ni vyiza gutanga umuco tudahutaje uyu na uriya. N'uwoba yahora akora mu ngendo nk'izi turiko turavuga zo kugomba gushinga ishengero ataca akora, kuko akantu noherezako kirazira nk'uko dufata urya muntu ashira umukono kw'ishengero ko yokwemerera ishengero ko rikora, uwo muntu aje gusaba gushinga ishengero nibabanze barabe icakora kuko nimba ataca akazi afise nagende kurondera kandi kazi apana kugomba gusaba amafaranga abantu. Kuko jewe naho ntasoma cane Bibiliya ku rwego runini, wo bita Yesu Kristo ari we Yesu yaramubaje. Yego, ba Pahoro bari bafise ivyo bakora, bobo imbere n'ubutumwa batanga ngo bakora mu isaho yabo bakaza kubwiriza. Urubona kandi kantu ndagushema kandi kantu yego sukubagumura mw'ishengero barakwiriza harya bagusigurira bakagusigurira hanyuma ukaza wumva ngo zana amafaranga, ariko bakutwaye umwanya wawe bace bagusama n'amafaranga. Ariko igihe Yesu Kristo yigisha yarigisha agatwara umwanya abantu benshi bakagumaho cane ngo hama kabona yuko ngo abo bantu mu by'ukuri bashonje, agaca baza batumwa biwe mbe mufise iki? Nabo bateye dufise ifi zitatu n'imikati ngahati zana ndakwereke, agaca bagaburira. Uno munsi vyabaye ikinyurane, uno munsi barakwigisha bakagusaba amafaranga ugashita ukabagaburira, urumva wewe ukabagaburira, ariko bategeza kuguha nabo. None umwana w'Imana wenyene agenda akagaburiye ntaco yabasaba, yaca bagaburira kuko yabamenya ati nabatwaye umwanya, aba nabo bazoza kumbera intumwa mu makungu, kuko bajya benshi wora nzogusigurira ikindi gihe bajya wumva yigishije nibo baje kwigisha. Zirya ngaburo yeye yabahaye zatumye zibabumba umutima baza kubigisha ahandi. Nawe umuntu kumusaba amafaranga umutwaye umutima bituma atagaruka. Yego nuko je nokibona, ibindi navyo tuzobandanya. Hama wumva kino kiganiro abe akurikiza ivyo abandi bakurikiza, abe yabone kw'ishene, hagiye gucaho ibintu vyinshi. Ari ibiganiro kenshi nzoza ndakora ndi umwe, ibindi navyo tuzoza turabikorana n'abandi. Uwo ari we wese ufise ikibazo twarasize inimero cane cane ziri kuri Facebook no ngaha twarashaka kuzishira kuri YouTube. Ni 661 370 187. Sawa sawa rero muragize neza sana, twe turabakengurukiye.